Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Ninahazwa mukama. Muri irya minsi Yezu yasubiye kwiyereka abigishwa biwe ku nkombe y'ikiyaga ca Tiberiyadi. Nguko uko vyagenze. Simoni Petero, Toma bita Didimo, Natanaeli w'Ikana mu Bugarire, bene Zebede n'abandi bigishwa babiri bari kumwe. Simoni Petero ababwira ati, ngiye kuroba. Bamubwira bati, natwe turajanye. Baragenda rero baja mu bwato, ariko muri iryo joro ntaco baronse. Hamwe buhaye buca, Yezu aboneka ku nkombe, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yezu ababwira ati, banemwe ntatwo kurya mufise? Bamwishura bati, oya ye. Ababwira rero ati, terera urusenga iburyo bw'ubwato muraronka. Bararuterera, bica birabananira kurukwega kubera ifi sinzi. Wa mwigishwa Yezu yakunda niko kubwira Petero ati, n'umukama. Simoni Petero yumvise ko ari umukama, aca arakenyera impuzu kuko yari gusa, araheza yisuka mu kiyaga. Abandi bigishwa bari hafi y'inkombe nk'imetero 200 gusa, baza mu bwato bakwega urusenga n'ifi. Bashitse imusozi babona umuriro w'amakara uriko ifi n'umukate. Yezu ababwira ati, zana zimwe muri izo fi murovye. Simoni Petero asubira mu bwato akwegera imusozi gwa rusenga guzuye ifi nini 153, kandi naho zari nyinshi gutyo urusenga ntigwashwanyutse. Yezu ababwira ati, ingo mwikura ubucugu. Nta numwe mu bigishwa yubahuka kumubaza ati, urinde, kuko bari bazi neza ko ari umukama. Yezu aregera, yakira umukate arawubagaburira n'ifi atyo nyene. Nuko Yezu yabimenyesheje ubugira gatatu amaze kuzuka mu bapfuye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Mu kuzirikana aya majambo y'Imana nkuko twagiye turabigira kuva aho twinjiriye muri nondwi iyi ndwi y'imisi imisi 8 ibandanya akanyamuneza ka Pasika ku buryo budasanzwe. Kwa akanyamuneza ka Pasika muri rusangi tuzobandanya tukabamwo gushika imisi 50 yose irangire gushika ku Pentecote. Ariko hari iyi minsi 8 kurikirana Pasika twita Octave Pascal, iminsi 8 idasanzwe tuguma muri ako kanyamuneza ka Pasika, nkuko womenga ni ya Pasika nyene imwe mugabo turimwo ku buryo budasanzwe iminsi 8, nubwo dashobora kuguma turi nko ku munsi w'Imana. Niho tubandanya rero twumva aya majambo y'ingene Yezu azutse yagiye ariyereka abigishwa biwe. Hari inyigisho ikomeye tuhakura, kuko ubwa mbere dufatiye kuko ngene Yezu yazutse ameze, ingene azuka ahabasanga, mbere n'ingene n'abigishwa bavyakira. Aho hose harimo inyigisho nziza twoza turakuramo. Muri uyu mwanya tugaruke ubwa mbere kuri uku kungene Yezu azutse akaza abiyereka ku murimo w'ubuzima bwabo. Harabo yiyereka ku nzira, abandi akabiyereka bariko barasenga, abandi akabiyereka abasanze hariya canke muri ibi. Uburyo bw'uko Yezu ariko arabereka yuko ubu yazutse ari hose icarimwe. Nko ku munsi w'izuka ryiwe yarabonekeye abantu benshi cyane, ku buryo ku mugoroba hamwe yaje kubonekera babigishwa b'Emawusi ngo baca basubira inyuma
bakagenda kuraba aho abigishwa bakoraniye, basanga bagiye baratororokana, umwe wese azara kuko bari basana ukumire ngira ngo bakunze guhurira, bakaza baraza umwe wese agira ati namubonye na jewe yambonekeye. Mugabo nyuma bakagira bati ngo yabonekeye na Simoni Petero. Inyuma yaho haraciye iminsi ishika iminsi itari mike, ishika nka 40, Yezu atarabumvisha neza ingene ibintu bigiye kubandanya, batumva neza ingene ibintu bigiye kubandanya, kuko n'ivyo yarababonekeye. Ukungene yarababonekera ntaza nk'uko umenga baguma bamubona n'amaso yabo kumwe kwa mbere. Yagumana nabo, akarara hamwe nabo, agasangira nabo, akagumana nabo muri vyose. Ariko ubu ariko arabamenyereza ubundi buryo bushasha bwo kugumana nabo, atari bo bonyene, kuko ubu agumana nabo mugabo kandi yuzuye isi yose. Nuwazutse azukira inahazwa bwiwe, asubira muri nahazwa bwiwe. Si umuntu umenga aracafatiriwe na zambibe z'umuntu iyo ari ngaha atahandi ashobora kuba ari. Ushima bera ashobora no kuba ari ngaha wese, mugabo ntashobora kuvamo nk'abantu nk'abangahe, ashobora kuba ari ahantu henshi. Ciye nibuka hari umuntu bigeze kuvuga, twe tukiri bato, ngane mu myaka ya 87 88, umuntu yigeze kubabonekerwa mu gihe tayitwa Mazarahisha. Umuntu mwaramwumvise? Nigeze kumva umuntu bigeze kuba abana bagati haragize igihe Mazarahisha aracika nk'ikintu cy'itangaza tutazi. Kaza bumva ngo bamufashe, ngo bamubonye ngaho ari kwanywa agacupa mu kabare, ahandi ngo bamufashe ngo yivye impene ngo ahantu, ahandi ngo bamufashe ibintu byinshi. Birashobora gushika n'ivyo, bene ivyo bintu by'ubundi bubasha bukorera mu muntu tutamenya. Murantunga simvuze ko Mazarahisha ivyibonekwa byose ndabifashe kwijambo ndabicira urubanza, mvuze ivyo nahora numva. Ivyo onye ni Ecclesia ibimenya, sije ubwanje kwara gace mugira ngo twumve yuko bishobora gushika no muri ubu buzima. Gasanga hariho abantu nuko navuze Mazarahisha twashaka no gufata nk'ubu nka Patiri Pio. Patiri Pio yarafise ingabirano yindi, ushobora gusanga uyu mwanya ari ngaha, wundi mwanya muri uyo mwanya nyene ugasanga arahandi hantu. Iyo ngabirano bayita don de bivocation mu Gifaransa, ugasanga ahantu hangaho icarimwe. Ni ingabirano Imana ishobora gutanga mu buryo bwayo ahishakiye kuwishatse. Yezu rero azutse akasubira mu ntazwa bwase, yarashobora kubonekera abantu benshi mu mwanya umwe, ari naho batangara bakagira bati kumenga none muri iyo mwanya nje twari kumwe, wowe nawe ati nanje namubonye. N'uburyo kubereka ati nasubiye mu buni nahazwa, ubu ndashobora kuba n'umuntu wese anyemera, ankunda, anyizigira, ashaka ahari hose ndashobora kuhamusanga. Tuba turi kumwe. Apfa kuba afise ico gisharara c'urukundo c'ugushaka kumbona. Arambona nubwo amaso yiwe atombona, jewe ndamubona hari hose. Ico rye nico kindyohera cyane gusumba. Benshi tugira tuti naze ndamurabe n'amaso yanje ndamukabakabe, kumwe kwa Toma tuzovyumva ku munsi w'Imana. Yezu agacamubwira ati Toma, wewe wemeye kuri nze kubona, ati ahubwo harahiriwe ngo abazokwemera batarinze kubona. Ni mwebwe mwemera mutarinze kubona. Kandi aha mwese wabaza ati ingabano mushaka niye, mwese ndazi ko mwera mugira muti nerekwe nanje. Mbu mudadi canke mu mami sinzi ko babaho. Abadadi nibo bazavuga ngo bose ngo beretswe. Mugabo tukibagira ko hari irindi ivyo birekera Imana izo bigi uko yene ibitegekanya mu mugambi wayo. Mugabo ntuzureke, ntuze wimwe kubonesha amaso y'umutima wawe. Ntuze wimwe kubona, kumva ko Yezu akubona. Nico gihambaye cyane gusumvya mbere. Ko twebwe turazi ko bishobora no guhindagurika. Uyu munsi ukamenga urabibonye, ejo ukamenga ntubibonye, mugabo wewe ntahindagurika, arakubona. Aho uri hose ibyo urimo byose arakubona.
abo twari kumwe muri retraite muri kapatira agira ati naho wowe ugiye gucumura cimbere y'umubwira uti je ndagiye gukora iki kintu azomenya ingene akigukiza kuko vyose arabibona kandi uko kubibona no vuye ko abifise ko ubasha kandi ubasha bwiza ku bwawe no ku bw'abandi Yezu yazutse rero ari hose naho buri hehe ari hose upfa kugira igishara cyo kumubona no kumwifuza sinzi ko murabona Yezu ni mwiza gose kuko azutse asubira muri ntazwa bwiwe muri ntazwa bwa se wiwe ntazuka nk'abantu menga ntasubira muri ntazwa nk'abantu menga bararonse promotion yewe naronse promotion yamihimbirize ndayipondesha abantu bose bahora bangwanya ku kazi mu butumwa bwa Radio Maria ubu nanje bandungije nze ndakwereke canke mu bundi buzima ubuzima bwandugije bangize iki mwumvise ko naronse igiti Yezu azutse agasubira mu ntazwa bwiwe wewe suko ibaze Yezu ari mwe nko muri tubwe naje ndumva ko ariko menga no hakwa kubigira nazutse mu bapfuye nobanza nkambara ikoti nziza apana zimwe musonesha hajya kunuza kwa vendora misho imizigoro ivuye aux États-Unis nakarato keza gasongoye kamwe karya umusenyi ndenganye mwese mukanyumva nkimemera gaparufe kamwe aho nciye n'abari ku birometero 200 banyumva batiye nakarenganye suko tumeze nkacanza imbere ya Pilato nkabanza nkamwazane wewe wanciriye ubanza wihorike ibi bikuru byose by'ibisaserdoti imwe by'ubwanwa bwinshi nkabanza nkaja kubitera ubwoba mwarabonye ko nazutse none ubo mumpongira he suko twogira mugabo wewe ari kuri mission n'Imana subuza yihora igihe cyose ugomba kwihora ngo nuko wadugijwe nuko wagiriwe neza ubutakaje ikiza wahawe Yezu we ngo azutse azukaza yiyereka abakunzi biwe abamufise ku mutima baba kenyezi bamufitiye urukundo rusanzwe nibo ba mbere hari abantu babago mubona umenga Imana boyikunda urukundo ruri kure y'abantu bamwe nyene bamukunda urukundo rusanzwe ngo mu buzima busanzwe yagiriye neza bakumva bati ujya mu naho bamwishe kabaye akarenganyo wabaye ugwanko rw'abantu bwabaye ububisha bw'abantu yari umuntu yuzuye umutima w'urukundo yari umuntu yuzuye ukuri bakamwiyumvamwo umuntu ari mu rukundo umuntu umwegereye wumva udugijwe mu rukundo udugije ukumva urakunze Imana n'indato mukunda atari umuntu ari mw'ikindi kintu niwe yatanguye kwiyereka abakunzi biwe ntaja gutera ubwoba abansi biwe arabarindiriye ko nabo azogaruka abazanira inkuru nziza y'urukundo rwiwe nibi twumvise mu gisomwa ca mbere azobikora mu bundi buryo azoca kubigishwa biwe mugabo murumvise ngaha mu nkuru nziza ingene abiyeretse bariko bararoba bari ngaho bararindiriye ntibazi ingene ibintu bigiye kubandanya baca bagira bati hakuguma turi ngaho reka tube turasubira mu byo twahoramo barasubiye kuroba mugabo Yezu akaza akababonekera agasubira akabibutsa yaciye abibukiriza ati mu bisanzwe hari yindi mission mufise nubwo kuroba atari bibi ntidushobora gukora ibintu byose mugabo burya hariho ubutumwa budasanzwe Imana idufise ko umwe wese kandi ni byiza yuko wumva ko ibyo urimwo uri koko ku programme y'Imana uri ku programme y'Imana ko mu bisange na Yezu Kristo ko biri mu ntumbero ikomeye y'umuhamagara Imana igufise ko utavyumva uko bibaze Yezu ni ngo ko nahandi unuzoronka amahoro kandi aho uri uzobuza amahoro abantu nubwo uri ngaha muri Radio Maria ugasanga Imana nishaka yuko wamangaha byiyumvire neza urabe yuko kuba mu bandi muri ibi canke biriya uhatuma Yezu yazutse mu bapfuye yumvikana bitaruko senga kubwira handi
irwo ashaka kubandanya ukunda isamiriza ukunda radio atari uko necessaire muri ico kintu kumva uti ivyo ndimwo ndi kumwe na Yezu yazutse mu bapfuye. Kuko kandi si ukuvuga yuko umenga wo buri mu bintu bibi canke kumenga hari ikintu kibi kigutumye ugenda. Oya, harigenza numva abantu baza barira ngo naka ngo nakiza sinkimubona yaraguye. Ntawuzi yuko atari ko aritabira ikindi Imana yamuteguriye. Gusa ikibi nuko yojana umutima mubi. Bwashobora no kujana umutima mubi Imana igateba ikagarukana umutima mwiza. Umwe wese akumva ati ndi kumwe mu vyo ndimwo kumwe na Yezu ye mu bapfuye, ndumva ko bihuye koko n'umucanwa w'urukundo Imana yashizemwo. Ko turashobora kuba mu bintu ari vyiza mugabo atari ivy'iwacu. N'abatumwa basubiye muri bimwe vya kera bitakira ivy'iwabo, atari uko ari bibi mugabo kuko ntibaratomokerwa neza. Kandi na Yezu ntiyari bwashobore kubabwira ingene bigiye kubandanya, kuko araza hanyuma ntibamubone bakibaza ati none ibintu bigiye kubandanya gute. Ariko igikuru nagomba yuko tuzirikana kandi nuko kungene Yezu yazutse ingene tumumenya. Araza akabakorera igitangaro mugabo hari igihe badashoka bamenya ko ari we. Mugabo turumvise mu bandi batumwa bose ngo ni Yohani amumenye, agaca abwira Petero ati n'umukama. Petero yari gusangwa carambara. Yezu amenywa neza n'ubundi n'abantu bamufitiye urukundo. Bizotugora kumenya Yezu tutamufitiye urukundo rudasanzwe gwumviriza umutima wiwe. Ngo numwigishwa nawe nyene ugo rukundo yarukuye ngo kukwama yamana umutwe wiwe kugikiriza ca Yezu. Suko Yezu yoza ngaha twese ngo tumushire kwigikiriza ciwoya. Nukuvuga n'umuntu yitwararika kumva ko yonywana neza nikiri mu mutima wa Yezu. Bizogora ingene umenya Yezu umwiyumvamwo utagurondera kumenya umutima wa Yezu, kumenya umutima w'ibintu. Uzoga umusanga uri umuntu agendera kuri uzoga umusanga uri umuntu agendera ku bintu vyandikwa gusa bivugwa kuko udashaka kwinjira. Uzoga umuntu aguma agendera kusa ku gutwi ko nk'umunwa bikama bikudurumbanya kandi ukaguma udurumbanya abandi kuko utumva umutima w'ibintu. Kimaze kumva umutima w'ibintu heza ukagira uti ukuri nuko gashingira ngaho kugaca kugukomeza n'imiyaga ikaza ikarengana. Hariho n'ibintu mbere vy'ubutumwa bukomeye dukora canke ibintu ducamwo mu buzima tubamwo udafise ukuzirikana no kwinjira mu mutima wa Yezu, mu mutima w'ibintu ntumara kabiri. Na Petero ashobora gutakiruka. Bisaba inguvu za Yezu yazutse mu bapfuye ukamuzugereka umutwe wawe, umutima wawe ku mutima we ukumviriza uti vy'ukuri umukama ashaka ari muri ibi, ari muri uyu, ariko arakorera muri uyu, dukora nuku, tujana uku, dukora uyu mugambi uyu, kuko wumvisemwo umutima wiwe. Ikintu utazokumva ngo umutima wiwe uritonda. Kandi arazi ingene abwira umutima wawe. Azowubwira mu rukundo umufitiye no mu rukundo ugirira abandi. Dusabe ugo rukundo gwumva umutima wa Yezu. Ngize rero Yezu azutse ntaza kwihora, ahubwo aza kuremesha n'abagenzi biwe. Kandi n'abamwishe ntabihora, arabarindiriye igihe cyabo, azobimenyesha mu bundi buryo. Muri iyi minsi twarumvise ngo Petero na Yohani ngo ku bubasha bwa Yezu yazutse mu bapfuye baramugurura ikimuga bakaza barajana naco mu butumwa nk'ikimenyetso koko, nk'ikimenyamenya cuko vy'ukuri Yezu umwe babamba ko yazutse
yigaragaje muri uyo muntu bose bari bazi yama imbere y'ingoro y'Imana asega, atashobora kwinjira mu ngoro y'Imana. Ariko kuva aho Yesu amukirije aciye muri Petero na Yohani agashobora kuza arinjira mu ngoro y'Imana. Ni Yesu nyene ariko arabikurikirana mu bubasha bwa mutima we mweranda. Ubwa mbere iki kimuga Yesu yamuguruye carabereye ikimenyetso cy'uko Yesu Kristo yazutse igihugu cyose. Hamwe batangura kubabaza bati none tugire gute? Ti nimwihane. Ntiyaje kubihora ati mugabo mwarakoze ikintu kibi, nimwihane muheze mubatirizwe mwakire uguhangurirwa imihango Imana ibafise ko kuva kuri Ibrahimu, kuko yo ntiyayitakaje na mwe mwatakaye mugakora ikizira mukurira igiti kiturirwa. Bamwe bakabatizwa abandi bakabandanya bakomera muri urwo rukundo. Ubu naho iyo nkuru nziza iciye muri ico kimuga, mu bisanzwe Yesu yarakoresheje ico kimuga kugira babwire yuko agomba kubazura nabo, cyane cyane abakuye mu bumuga bw'ibibaboha bikabananira kumva vy'ukuri ingene Imana iri kwirakora muri ico gihe. Bagumye biteze Mesiya w'umuntu w'umunyapolitike w'umusirikare akomeye azogira ibintu, nawe azanana mu buzima busanzwe kugira ngo atubwire ati Imana iri mu buzima bwacu busanzwe. Ubu naho Yesu ashimye yuko iyo nkuru nziza ishika mu bakuru. Bamwe nyene bamucira urubanza turavyumvise ngo harimo umusasedoti mukuru n'abandi basasedoti bari basanzwe basangiye kurongora ivy'idini. Bizoshika bishikire n'abarongo y'ivy'intwaro. Bamwe baheruka gutanga ibifaranga vyinshi ngo bazibiranye inkuru nziza y'izuka ryiwe. Yesu arabagendeye mu bundi buryo muri ca kimuga bamugurura no mu batumwa biwe. Nabo nyagira ati muracimugaje kutakira ukuri, muracimugaje kunigisha ukuri ibintu vy'amafaranga n'ububasha. Yesu arabagendeye mu bundi buryo aciye muri iki kimuga. Yesu burya aratugendera mu buryo bwinshi. Batumwa bakareka ati ico kimuga mwibaza ngo nitwe twagikijijwe ya numwe muheruka kwica, ni muzima ntiyapfuye. Ugwanko gwanyu ntigwashobora gutsinda urukundo ruri muri we. Akarenganyo kanyu n'uguhamira amatungo n'ubukuru byanyu ntivyari kumutsinda. Kugira ngo ivyo bintu ntibibatsinde bibaherane, ahubwo namwe ni mubimenye mwakire iyo nkuru nziza. Ntiyaje kubihora, ariko ugera kubwira inkuru nziza abakuru be nabo biragoye n'ugucoka. Ntivyama vyoroha gushira inkuru nziza abantu b'abakuru bakikujwe. Mbere ushobora no gusanga hari abakikujwe n'ubukuru bw'abo mugabo bakaba ari abantu bafise umutima uhagaze neza imbere y'Imana n'imbere y'ubu buzima. N'abandi bakuru usanga baba bakikujwe n'ubukuru bw'abamugaje. Cyo gituma Yesu abashira imbere ikimuga camugurutse. Va muri ubwo bumuga, va muri ubwo bumuga bwo gukina nabi politike, va muri ubwo bumuga bwo kubaka urusisteme rubi, va muri ubwo bumuga butuma muguma musubira inyuma mwihuma amaso, va muri ubwo bumuga buguma bubakenesha umenga ntimubona ubuzima bwanyu ngene bumeze. N'ubumuga bukomeye cyane bisaba yuko dusubira guhumurwa amaso n'izuka rya Yesu Kristo, tugaheza tukabona ukuri kwiwe, tukava muri urwo ruhendo, tukava mu vyaha, tukagwana n'ivyo bagira ngo tubivemwo bitubise inzira y'ugushikira ukuri kwacu. Ubwo none tuzomwakira mu kuri?
umuntu wese amaze kwikikuza ibintu byamumugaje ni akaryo keza kugira ngo yumve iyi nkuru za Yezu Kristo agira ati va muri ubwo bumuga bwawe uyu munsi, ndi muzima. Ntaho umukama aza yihora, ni umukama ahubwo aza arokora. Yezu yazutse mu bapfuye, tumusabe natwe abandanya tumugurura, adukize ubwoba bw'ibintu tuba twarabayemwo, tuba twaracimye canke turimwo, ugasanga biragomba kuduherana, usanga binyegejwemwo kumbure n'ibindi bintu vy'amafaranga, ibindi bintu vy'amadiri menshi, ibindi bintu vya politike na systeme y'ivy'intwaro, ibindi bintu vyinshi. Yezu akakubwira ati reka kugira ubwoba, vayo uze, ndakurindiriye. Va muri ico kinyoma, va muri ubwo bubeshi. Apana bwa bunyoma munyomana ngaho hanze bw'abantu babiri. Hariho ibinyoma bikomeye bizirika abantu, bikazirika amakominote, bikazirika igihugu, bikazirika ubuzima bw'abantu. Ugasanga bizirikiye ku bantu bamwe bamwe bashobora kuba baserukira abandi, bikazirika ubuzima bw'abantu, ntibwigere butera intambwe. Ico gituma Yezu yubahuka agaca mu bigishwa biwe, bakemera bakababara. Bene ivyo rero tugire Kristo, tugire Kristo. Hariho ibintu nk'ivyo bitumugaje aho iwacu mu bantu bemera, be no mu bantu bakomeye, bidakunda ko bishobora kuhava hatagize abemera kwifatanya na Yezu, bagacika inkuka ibohoza abandi, bakemera kubabara, bagashobora gutabwa mu gasho, n'inyungu zabo zikagenda, n'ubuzima bwabo bukahasigara. Dusabiranire kugira ngo Uwimana yo bisaba gushika ngaho ntituze twiyimurukiza ngo tugwime abandi, tugwime igihugu cacu. Hari ibintu biba vyarazingamye gose, nk'uko ba Petero, kugira ngo iyo nkuru nziza itebishika ngaho babanje gupfungwa, baravyakira. Ariko abantu bose nubwo batashotse bemera bose, harimwo abakuru bamwe bamwe bavuyemwo barakira inkuru nziza ya Yezu Kristo, barakira inkuru za Yezu Kristo. Dusabire abakuru bacu n'umutima w'urukundo kugira ngo abo bose baba bafise ubukuru muri ibi canke biriya mu mice y'ubuzima, boye kubohwa n'ivyubahiro, amafaranga bifatanye, amahorasyo bifatanye, ahubwo bagira akanyamuneza ko kwakira umwidegemvyo wa Yezu yazutse mu bapfuye, bugururira inzira iterambere ry'abandi, iterambere ryabo rishingiye ubu atari mu mikino y'amadini na politiki bitaje, mugabo bishingiye mu kungena iterambere ryoba riri kayanganamwo ubu ninahazwa bw'Imana, ririmwo ukuri kw'Imana vy'ukuri, ririmwo ubutungane bw'Imana. Kuko hari igihe dushaka ibintu bikayangana mugabo bitarimwo ukuri kw'Imana, bimeze nk'ipine, hazagaho agatonya kakabitobora byose, kandi bitatoboka ukiri ngaha ku isi, kuko ubihagarikiye n'ibiterabwoba byinshi n'inguvu nyinshi z'amafaranga. Hariho akantu kitwa urupfu, ruzoza rutobore gato, byose bizoshungurukira hasi. Twubake ibintu vyiza, ibintu binini haza Imana, bidukuza bikaduteza imbere, bikavyara umwidegemvyo usumbirije, abantu tugatunganirwa mu bunini hazwa bw'Imana, atari mu ruhendo rw'isi n'ivyayo bica kubiri n'ishaka ry'Imana. Amen.